twagorobeje hano kuri ino shure rya Mirango ya mbere twibangikanije ingabirano y'intebe. Mu minsi yahera iheze twarumvise yuko ngaha hari ubukene bw'intebe, aho twabonye mbere y'abanyeshuri bicara hasi, ariko rero tumaze kubibona twaciye dushika kuri ino shure nyene turabonana umuyobozi arabizi, twaraje turicara turamubaza igitigiri c'intebe yoba akeneye arakitubarira. Niho twagenda rero tukicara n'abandi n'izindi mbonerakure, cyane cyane imbonerakure twita abakadre, imbonerakure zisanzwe zifise imirimo zirangura, imbonerakure zikora ibikorwa bitandukanye, zavuze ziti vy'ukuri ntidushobora kuryama ngo dusinzire hariho bene wacu biga mu buryo bumeze kurya. Niho rero twicara dukoreye ku biharuro umuyobozi w'ishure yaduhaye, tukavugana ingene twegeranya uburyo dufise bwose kugira dushobore kugura intebe zishobora kuza gufasha rino shure. Ubu rero abashoboye gutanga iyo ntererano mpava ndababwira mu kanya ingene ingana, ntibashitse ngaha bose, ariko haje ababaserukiye. Nsabe mu bo twagendanye hano turi kumwe muri bamwe bashobora gutanga intererano, bohaguruka bakaza ngaha. Imbere yuko ndababwira ico batanze, ndababwire igiciro c'ivyo bashoboye gutanga. N'umunyabanga ntunganya bisata naho ataje gushika hano nawe nyene arimwe yaratanze, kandi yaratanze neza cyane. Nagomba rero mubanze ngo bampera amashi menshi. N'abashoboye guterera batoshoboye kuza ngaha, batashoboye gushika hano, nabo nyene mu bampera amashi. Umuyobozi w'ishure yaramaze kutubwira ivyankenerwa cyane cyane vy'intebe, yaratubwiye n'ibindi akeneye, mugabo twavuze tuti twe duhera ku ntebe, ibindi ni hanyuma. Twaciye tuja hamwe rero turashobora guterera intebe zingana n'180. Izo ntebe zifise agaciro k'imiliyoni 7,200,000. Nagomba musubire mu mpera amashi. Ni igikorwa cyakozwe mu mwanya mutoyi cyane, cyari igihe c'imisi mikuru, aho mo bitegura guhimbaza imisi mikuru mu miryango yabo. Mugabo bavuga bati dutegerezwa kugirana akanyamuneza na rujya gwaruka na zijya mbonerakure. Musubire mu bampera amashi. Uyu munsi rero twashitse hano kugira tubashikiriza ko kigoro kashoboye kugirwa n'imbonerakure, cyane cyane imbonerakure twita abakadre, imbonerakure ziri mu mabanga atandukanye. Uyu munsi bavuga bati nakaryo keza turonse ko kubipfuriza Noel nziza, tubipfurize umwaka mwiza biga bicaye ku ntebe nk'urundi rwaruka. Naho rero nyakubahwa umuyobozi w'ishure, wakire iyi ngabanwa ushikirijwe n'umuhari w'imbonerakure, uyakire. Ejo abana bakaza ku ishure, ubabwira uti umuhari w'imbonerakure urabipfurije Noel nziza, urabipfurije umwaka mwiza, urabipfurije kandi n'ivyigwa vyiza. Ivyo navyo twabikoze mu kubashikiriza intebe zo kwicara. Mutwakire rero akagaseke twashikanye hano, ndiko ndakabashikiriza, ariko twagendanye n'umwubahwa hano, nawe nyene ndiko ndavuga mu izina ryiwe, yantumye ati genda ushikirize. Nagomba rero mu kurangiza ishimire ubaduhaye umwanya, hanyuma n'umuyobozi yatwemereye ko igiseke gitumbera ngaha. Kumburengera hariho n'abandi bari gufasha, mugabo twavuze tuti twebwe dutegerezwa guseruka ubwa mbere. Amashuri azotangura ku munsi w'ejo, amashuri azotangura ejo. Twashatse tunazibapangire baze bashike bicara, mubadutahirize rero, mubaturamukirize, hanyuma tuzogaruka kubaramutsa bari ku ishure. Mugabo twavuze tuti ntitwokubahuka kuza ejo badafise aho bashika bicara. Nuko rero ndangize namwe mwadufashe guterura zino ntebe,
ndabipfuriza umugoroba mwiza, ndabipfuriza kandi n'umwaka mwiza twaraye dutanguye. Murakoze, tugire CNDD-FDD.